duhera mu makuru y'abigeme b'intama mu rugamba batarenza imyaka 20 nyuma yaho bavuye muri za nkino zo kunditse cyo kuja mu gikombe ca Afrika ariko basubiye kwitabira izindi nkino zo kurondera itike yo kuja mu gikombe c'isi yose. Bona yuko ku munsi w'ejo Alonso berekeje mu gihugu ca Afrika y'Epfo aho rero bagiye kuzokina urukino ku munsi wa gatandatu tariki 8 ndetse n'itariki 11 z'ukwezi nyine turimo mwaka nyine turimo mu gisagara ca Johannesburg. Ora yuko ku munsi w'ejo bafata temikirere berekeza hariya muri Afrika y'Epfo. Ubona ni kimwe ubona Alonso abigeme bagiye muri Afrika y'Epfo nivyo muri za nkino zo konditse ikihe cyo kuja mu gikombe ca Afrika ntivyadukundiye. Ubu tugiye kondera yindi tike yo kuja mu gikombe c'isi yose ni bimwe uvyumvise shaka kuba bigoye ariko ni experience ababigeme ariko baragira muri izi nkino zishaka kubafasha byinshi. Bivuze neza cyane gose ni experience novuga tugenda turonka muri zino nkino kuko n'ababizobereyemo barabivuga cyane gose burya kugira sheke si bibi ariko iyo sheke igusigira ikintu burya gutsinda biraryoshe cyane gose ariko no gutsindwa nabyo ntabwo ari bibi mu gihe wabikuyemo ikigo cyangwa mu gihe byagusigiye novuga ikintu. Rero kuri bano bigeme bacu ni bakwe dusuye kandi kugira mu kuronka inkino mwene izi inye je ndiko ndabona yuko mu gisata c'abigeme kabisa iterambere riko riraza mu misi iheze ntitwabona kenshi novuga ibintu nk'ibi ntitwari dufise novuga imigwi y'amakategori arenga 3 mu kwiserukira gihugu wabigeme wabona ko haba hariho agahazi ka kenshi cyane gose rimwe nayo ugasanga inkino nkene ziyenye ziraduhamagaye ariko ugasanga bivanye novuga ni nuko atamyiteguro yahabaye ugasanga nyene turazisibyemo ariko kugeza ubunye uraza kubona yuko mu kategori agiye atandukanye mu gisero bwa gihugu y'abigeme ibintu biriko bigenda neza cyane gose. Dushimire rero imyitwarariko iri kirakogwa na FFB muri rusangi ariko kandi nabo ba technicie bagiye batandukanye bariko ragira uruhara kugira ngo ino migwi yacu ya gihugu novuga igaragare ku kivi. Kuri no ncuro rero ni ino equipe nseruka yagiye badashika myaka 20 bagiye kuba bagenda kurondera itike yo kuzokwitabira igikombe c'isi. Ni equipe novuga nserukira gihugu yateguwe na Alain Olivier Niungeko mutombora kimwe nuno mumenyereza novuga wa Interstar witwa Belize Ninahaze n'abandi bagiye batandukanye. Ababonye n'ubabonye uraza kubona yuko arabahinga ubona ko bashobora bafise ico bo kwaporta muri no selection y'abigeme kuko subwa mbere noneho aba novuga no kumenyerana kuri hagati ya Leo Olivier novuga ni equipe serukira y'abigeme ko ejo bundi bavuye kubikora neza muri zino nkino za eliminatoire ya CAN kuri selection nkuru tukura mu gihugu ca Ethiopia. Kubwacu turabona turashima ibikorwa aho bigeze, tubifurize novuga amahirwe, tubifurize novuga reisite kuri zino nkino zibiri nibwo bitoroshe, nibwo no equipe tugiye gukina nayo itoroshe. Ikipe nserukira y'igihugu ya Afrika y'Epfo mu bigeme ni equipe novuga uhereye novuga ku bakunze ndetse ukaza no mu no kuba bakiri bato ni migwi bitunganije neza ariko subwa mbere uribuka ko twigeze kuba dukina nabo harahize imyaka nk'ingahe kuri stade Intwari tubakuramo urumva rero yuko sabantu si bashasha imbere yacu turamenyeranye. Rero ko biri kose reka tubifurize novuga kwitwara neza ariko kandi hagati aho reka tugende novuga tubabwiye urutonde rw'abakinyi bafashije novuga urugendo ku munsi w'ejo baherekezwe n'aba bamenyereza. Nuko abanyegora ari batatu uwitwa Amisa Inarukundo
uwitwa Ariela umuregwa ariko kandi n'uwitwa Karine Uwizeyimana aba n'abanyegori abakinyi b'inyuma n'abakinyi bagera kuri batandatu uwitwa Angelique Keza Evrine Akimana uwitwa Haisa nako Hasia Uwimana Melissa Mwajuma Esperance Habonimana Anosiate Shimirimana hama bakinyi bo hagati mu kibuga n'abakinyi bagera kuri batandatu Peace Orga niyo mwungere ubwo ni experience n'ubwo yagarutse akiri bato witwa Estela Gakima witwa Joela Akimana witwa Bora Ineza witwa Zena Nahimana Yasinta Edgardi Marimba arahari ni mu gihe abasatirizi nabo nyene arabakinyi bagera kuri bangahe bagera kuri batanu Rukia Bizimana uyu nawe n'umukinyi novuga amaze kumenyera amahiganwa mwene aya witwa Chanceline Akimana Adolphine Salum Rumuri witwa Gloris Gakiza witwa Colombe Chiza muri rusangi bose hamwe ugiye kubaharura bose hamwe n'abakinyi bagera kuri bangahe abakinyi bagera kuri 20 abigeme 20 ubona yuko nabigeme 20 batumye ko umumenyereza Ale Olivier Niyunge ko ndetse no kumufasha Ninahazwe Belize hamwe n'usanzwe ari umumenyereza w'abanyegori Samba Bahati Biju ubona yuko Alonso muri abigeme harabigeme bariko baragira experience abigeme bariko barakina inkino nyinshi nk'aba ba Peace Orga ndetse n'aba barukiya ubona yuko mu bigeme mu basenyor barajayo naha mu ba Mondo 20 bagiyeyo inkino zoba ziko zirakurikirana bavuye gutsinda gukurayo umugwi gihugu ca Ethiopia bagiye kandi muri South Africa ni kimwe gishobora kubafasha ababigeme burya umukinyi agomba kina inkino biramufasha gukomera kandi bamufasha kwiga vyinshi mu vyerekeye inkino ziba zikomakomeye na cyane cyane inkino mpuzamakungu cyane gose birabafasha novuga muri zino nkino mpuzamakungu ariko kandi bikanabaviramwo novuga n'ubundi buryo bwinshi novuga bwo gutobora cyangwa bwo kumena niko no bivuga kuko inkino mwene izinye n'inkino ziba zifise visibility niniya cyane kuko urana nk'aba ba organa kugira ngo babonwe n'iriya migwi novuga yo hakujya y'amazi ni gase kuri izi nkino cyane gose ni babonetse novuga muri kane yabere hariya muri Maroc baraboneka novuga no muri zino zitandukanye rero iyo chaque fois novuga uronse ino okaze canke buno buryo bari vyiza novuga kutagutesha ubusa bari vyiza kubwigaragazamwo kugira ngo kariyeri nawe yaguke cyane kariyeri yawe yaguke na karyo keza kuraba ubona yuko inkino zikurikiranye ubona yuko kumburengira ngo ihiganwa ryabo rasha gutangura mu minsi iri imbere ariko kindi inkino ni wa wundi ashobora kuza mu kibuga akavuga ati je ndashaka kino rukino gose batangombeye kuko ndumva ko nkomeye mfise inkino nyinshi mu maguru kandi n'ikindi amenya yuko ari visibility kuri we nimba ngiye ukinizo nkino muri Ethiopia nzigiye muri South Africa ukinye neza hari imigwi hari yashaka kuvuga ati uyu mugino twamushimye nashobore kuma turafise umugwi ngaha abari ikintu ciza kuri we no kuri twebwe nk'igihugu kuba dufise abakinyi bakina mu mahanga cyane gose nuko rero ni ku munsi wejo aho rero twagira iki abakinyi bigeme batarenze imyaka 20 berekeza hariya muri Afrika y'Epfo kugira ngo bazokine inkino zo konditike kuja mu gikombe cy'isi yose kizoba mu mwaka uza rero tubifuriza amahigwe bazokina ku munsi wa hirya y'ejo itariki 8 bongere bakinukira ngo gusubiriza itariki 11 hariya nyene byumvikana yuko inkino zose zizobera hariya nyene mu gisagara ca Johannesburg nuko rero tubifuriza amahigwe abakinyi ndetse n'umumenyereza Olivier Niyunge ko hamwe na Belize Ninahazwe.